amahoro iwanyu, ntimwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Bana natwe mu ncamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Ivuriro ritoya ry'ishirahamwe Friends Women's Association riri muri zone Kamenge muri komine Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura kuri wa gatanu yariko ifasha abakenyezi mu vyirondoka rijanye n'amagara meza, no kuvuga kubafasha kumenya no gutahura gusumba irondoka rijanye n'amagara meza. Abakozi b'iryo shirahamwe barigishije bongera batanga uburyo bwo kuvyara ku rugero ku bakenyezi babitahuye, ni kuvuga utunyuzi, utugegene, ibinini, inshinge, udufuko n'ibindi. Ni mu gihe uwo mugambi usanzwe ufasha abakenyezi n'abigeme batari bake, baba abafise ibibazo vyo ku mutima canke abafise ibibazo bijanye n'ivy'ukubaho aho babaye. Mu ntara ya Ngozi, mu makomine ya Ngozi, Tangara, Kiremba n'ahandi, abanyeshure bari mu kiruhuko bariko bakora igikorwa co gufyatura amatafari mu bice bitandukanye. Abo bana baraseha ibumba, abakuze bakaba ari bo bafyatura amatafari, aho umwana umwe ashobora gutahana amafaranga 2,000 ku munsi. Abo bana barashima kubera ko ngo birabafasha kubona amafaranga kandi bikazotuma bigurira amakaye batarinze kuvuna abavyeyi babo. Mu gihe kuri wa gatanu igenekerezo rya 30 mu Kakaro, Buramatari Albert Hatungimana yagendera ikigega c'amazi azovomera amahegitari 570 yo muri komine Busoni hakoreshejwe amazi ava mu kiyaga Gweru. Yashikirije ko amatagisi angana n'imiliyoni 100 ku mwaka ariyo yinjira mu kigega ca komine Busoni avuye mu burovyi bw'ikiyaga Gweru, ariko ngo ni uruhombo rudasanzwe kubona atabuhinga bugezweho bwo kubika amafi imbere yuko ashorwa hirya no hino, kuko babanza kuyababura, kandi ngo hashobora kuboneka umwimbu w'amafi uri hagati y'amatoni 2 canke 3 ku munsi. Mathieu Bidahana, serukira ihinguriro ry'ipampa Kojako mu karere k'Uburengero, avuga ko amahegitari arenga 450 ngo niyo amaze gukomorerwa n'umugwi ujejwe gutatura amatati y'amatongo n'andi matungo CNTB. Iryo hinguriro mu kiringo c'imyaka 3 ngo abanyagihugu bari barigaruriye ayo matongo ya leta aho batari bafise uburenganzira bwo kuharima. Avuga kandi ko hakiri n'andi mahegitari arenga 300 akiri mu minwe y'abanyagihugu, agasaba ko uwo mugwi wobandanya kubakomorera ayo matongo asigaye. Mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda ku Musenyi haravugwa ikibazo c'umuyagankuba uguma ucika ugaruka. Ivyo bigahombesha abakora imyuga ibasaba umuyagankuba kubera ngo ntibagikora neza. Mu ntara ya Karusi ku mugwa mukuru wa komine Gitaramuka, abanyagihugu kuri ubu barashima kubona barasubiye kuronswa amazi, aba mu mabombo rusangi canke mu mazu. Inyuma yaho ishirahamwe Regidezo ribahaye icuma gitanga umuyagankuba ku moteri iduza amazi cari capfuye kuva mu kwezi kwa gatatu. Nayo musitanteri w'iyo komine Pascaline Ndagijimana nawe arashima ko akamo yateye iryo shirahamwe ryakumvise. Tandukire amakuru y'inkino. Nubwo yari yarangije ari uwa kabiri mu mugwi we mu guhiganwa ku metero 50 mu koga, umurundikazi Audrina Kaze ntiyashoboye kubandanya
kugira ashike muri finale muri Jeux Olympiques iriko ibera i Tokyo kubera ngo atabaye muri 16 basabwa. Ni mu gihe muri uwo muce harimwo imigwi 11, umugwi umwe ukaba warimwo abanonotsi 8. Kuri wa gatandatu igenekerezo ya 31 mu kakaro hatangujwe amahiganwa yo kwinonora imitsi kubiga mu makaminuza. Abanyeshure bari bavuye ku makaminuza 11 basiganywe mu kwiruka, gusimba, gutera umunana, ingasiro n'umuhunda. Bakaba bariko bahiganirwa ku kibuga c'inkino co kumuremera aho ni mu gisagara ca Ngozi. Ejo ku munsi w'Imana naho azoba ari inkino za nyuma. Ikigo Taritakum Autisme Burundi kigiye gutangura kwakira abana berekana ubumuga bwa autisme kuva ku mezi 18 mu ntumbero yo gufasha abo bana. Ibimenyetso bizokwerekana umwana afise ubwo bumuga ni mu gihe umuhamagara ntiyitabe, mu gihe umwankira ikintu canke umubwira oya ntihagire ikintu na kimwe ahindura, ni mu gihe aba afise ugucegwa mu kuvuga, ntakunda impinduka, ntaba azi kwigana ivyo yabonye, akunda kwiherera ukwiwe ntashake gukina n'abandi bana, ntatwenga canke iyo atwenza atwenga gake, ntakunda uwumukorako, ntarira canke iyo arira arira cane. Ubuyobozi bw'indero mu gisagara ca Bujumbura bwasohoye itangazo bumenyesha abavyeyi bafise abana bifuza kandi bageze gutangura umwaka wa mbere w'ishure shingiro. Mwaka w'2021 ushira w'2022 ko bosidukana niyonka kwandikisha abo bana kw'igenekerezo rya 10 Myandagaro kuva isaha 1:30 yo mu gatondo, umwe wese kw'ishure yifuza rimwegereye. Kandi mubwirizwa kugenda mwibangikanije urupapuro rw'amavuko rw'umwana, kandi ngo umunsi wo kwandika n'umwe utarenga. Kwandika abo bana ni ku buntu. Abazokwandika bazoba bari ku mashure yose azokwakira abana batangura umwaka wa mbere. Iryo tangazo rikaba ryashizweko umukono n'umuyobozi w'indero mu gisagara ca Bujumbura, Fidelite Nibigira. Mu gihe ibice bimwe vy'ishamba rikingiwe rya Vyanda vyadutsemwo imiriro ya Nyakanga kuva ku munsi w'Imana, uwujejwe ibikorwa vyo gukingira iryo shamba Emeline yo gushima avuga ko ivyo bice ari Giheta, Rwamvura, Gakere, Kaberenge na Kimwe. Ngo amahegitari 5 niyo amaze gusha kubera iyo miriro ngo yaturiwe n'inkozi z'ikibi. Rero agasaba abanyagihugu gukingira iryo shamba kubera ko ngo bibakingira ingaruka mbi zivuye kwihindagurika ry'ibihe, hamwe no gukingira umugwi w'impamvu ziri muri iryo shamba. Dutandukire amakuru y'inkino. Mu gihe igihugu c'u Burundi arico catowe n'inama y'abakuru b'amashirahamwe y'ibihugu y'urukino rwo guterana ingumu ariyo box, ngo buze bwakire shampiyona y'urukino rwo guterana ingumu rw'akarere ka gatatu ka Afrika yo mu mwaka w'2022. Uburundi buhamagariwe kwitegura bishoboka ngo iryo sango rizogere bwipanze neza. Inyuma yaho umunonotsi Francine Niyonsaba yafatiwe ingingo yo gukurwa mu higanwa ku metero 5,000, akidogera abarongoye umugwi w'abarundi uri guhiganwa mu nkino za Jeux Olympiques ziriko zibera i Tokyo mu Buyapani ko ataco bakoze kugira ngo iyo ngingo yafatiwe ngo ifutwe. Komite y'igihugu ijejwe inkino wa gatandatu igenekerezo ya 31 mu kakaro yagize inama, nyuma yaho basanga ngo iyo ngingo yafatiwe Francine Niyonsaba ngo ni ntasubirwamwo kubera ko basanze amasanamu yose avyemeza. Bakavuga ko bobo bajejwe ivy'uburongozi no gutanga uburyo, ivy'ubuhinga bijejwe amashirahamwe y'inkino.
Iyo komite yasavye Francine Niyonsaba kubandanya yitegurira ihiganwa asigaranye ryo ku metero ibihumbi 10. Mu gihe umugwi wa Messager Ngozi FC uzokina mu ihiganwa rya Sekafa Kagame Cup yo mu mwaka wa 2021, urutonde rw'abakinyi hamwe n'abaherekeza mu gihugu ca Tanzania kwitabira iryo higanwa rwaraye rusohotse. Ni mu gihe bari gufata indege isaha 11 zo ku mugoroba ku masaha y'i Bujumbura ku mugoroba w'ejo wa gatandatu, ko indege yari kubatwara ntiyabaye ikiza, bakaza gufata urugendo kuri uyu w'Imana igihe ca saa 11 zo ku muhingamo. Abakinyi baza kugenda akaba ari Rukundo Onezime, Abdul Amini, Hakizimana Adolphe, Chongera Frank, Mvuyekure Rajabu, Ndikumana Juma, Nyanzira Hamza, Dushime Olivier, Kashindi Joseph, Urasenga Cedric Dani, Eza Armel, Karikera Ibrahim, Nizigiyimana Ismail, Bayizere Olivier, Fataki Ali Intelligent, naho bari Asman Muderi Akbar, Vyamungu Haur, Mbirizi Eric. Gize staff naho hari uwuserukira ubushikiranganji bw'inkino Kamurete Laurent, abanga mukuru w'uwo mugwi, hamwe na Jimmy Ndayizeye mumenyereza mukuru, umumenyereza amwunganira Niyibizi Olivier, umumenyereza w'abazamu Penge Ahmad, ndetse n'umuganga w'uwo mugwi Kagoma Jean Berkimas. Urongoye ikigega c'igihugu kijejwe guteza imbere amakomine Fonike, Servilien Nitunga, asigura ko amwe mu makoperative yo ku mitumba yahawe ingurane miliyoni 10 yahomvye. Ayahomvye amafaranga arenga miliyoni 5 yashizwe mu mugabane utukura, agize uruhombo ruri musi miliyoni 5 ashigwa mu mugabane w'umuhondo. Gutse nayo ubu afise arenga miliyoni 10 yashizwe mu mugabane w'urwatsi rubisi. Ivyo ngo bikaba vyabaye inyuma y'isuzuma bagize ku makoperative ari mu makomine yose agize igihugu c'u Burundi. Ariko ngo nubwo biruko, ku makoperative yarafashije cane mu kugwiza umwimbu mu ntara zimwe zimwe. Kuri wa gatanu igerekerezo rya 29 mu Kakaro, mu ntara na komine ya Gitega haruguruwe ivuriro ritoya ku mutumba Mukanda zone Mubuga, ryubatswe n'ishirahamwe Organisation pour le développement de l'archidiocèse de Gitega. Ikaba ifise ibisata 5, vuga ico kuvuriramwo abana, ico kuvuriramwo abakuze, ico kwakira abavyeyi, ico kuvuriramwo ibikomere, ndetse n'ico gupima ingwara. Abanyagihugu bo ku mutumba Mukanda barashima cane ko bagiye gupfunyirizwa urugendo, ngo kuko iyo bagiye kwivuza bahora baja kw'ivuriro ry'Ibuhoro muri komine Itaba, aho bagenda ibirometero 10. Ivuriro akaba ari iya 27 iryo shirahamwe ryubatse muri diocese ya Gitega. Mu ntara ya Kayanza, ibitigiri vy'abakenyezi bakorewe amabi afatiye ku gitsina atandukanye mu mwaka uheze w'2020 bitangwa n'ikigo kijejwe iterambere ry'ingo n'ikibano muri yo ntara. Abashikiwe n'ayo mabi n'abakenyezi barenga 850. Ayo mabi nayo akaba ari kuborezwa igufa, gutunuzwa kw'ijambo, ku matungo y'urugo, kwaka ubuzima n'abo bubakanye, n'ibindi vyinshi. Umuhuzabikorwa w'ico kigo Florence Ndikumana asigura ko kugira ayo mabi amenyekane se n'abayakorewe bafashwe, kunze kubera abaremesha kiyago, kubera ko bagiye baradoma urutoke kubakoze ayo mabi
hanyuma bamwe barafatwa bashirwa imbere y'intahe. Umuhanuzi wa buramatari muri iyo ntara ajejwe imibano, inkino n'imico kama asaba abanyagihugu arongoye kuza baradoma urutoke kuri uwo wese akora bene ayo mabi kugira ahanwe hisunzwe amategeko. Nayo ngo abubakanye bovavanura n'ingeso yo guhohoteranira, ariko baje inama n'ingingo mu kurangurira hamwe ibikorwa vy'iterambere ry'urugo. Bamwe mu barimyi bo mu ntara ya Bubanza impamvu ngo atacitaho kurima igiterwa c'ikawa ngo nuko ngo umwimbu utakiboneka kandi ugurishwa amafaranga make. Kuri ubu baca bahitamwo gutera ibiterwa bindi nk'imyumbati, ibiharage n'ibindi. Tandukire amakuru y'inkino. Mu gisagara ca Bujumbura harateguwe ihiganwa yitwa Kids Talent ku bana bari mu buruhuko kugira bazokwerekane impano zabo. Iryo higanwa rikazomara ikiringo c'ukwezi kandi rikazojamwo abana bafise kuva ku myaka 6 gushika ku myaka 18. Kuri wa gatanu harayabaye inkino za basketball nayo mu mupira w'amaguru. Imigwi ine izotana mu mitwe kuva ku igenekerezo ya 6 Myandagaro ku kibuga co mu Kabondo kuva isaha 3. Nayo mu vya Slame kuririmba no gutamba bikazoba kuri Uwimana igenekerezo rya 1 Myandagaro kuri Kozi. Hama ibirori vyo kurangiza no gutanga ubushimwe bikazoba kuri Departement des Sports ku igenekerezo ya 29 Myandagaro uyu mwaka turimwo. Abakinyi b'abarundi babiri Saidon Ntibazonkiza na Fiston Abdurazak bari mu bakinyi 7 barangije amasezerano yabo mu mugwi wa Young Africans wo mu gihugu ca Tanzania, ariko ngo gushika ubu uwo mugwi ntaco uratangaza ku kijanye no kubongera amasezerano. Abakinyi b'intamba mu rugamba batarenze imyaka 23 inyuma yo kurangiza ihiganwa rya Sekafa mu kibanza ca kabiri, ihoteli bari bashikiyemwo mu gihugu ca Ethiopia yarabakeje. Uwundi munonotsi w'umurundi azwi kw'izina rya Eric Nzikwikunda we yasezerewe muri Jeux Olympiques mu gihe yiruka ku kirere c'800. Akaba yabaye uwa 6 muri 8 akoresheje umwanya ungana n'umunota segonda 47 n'amatiyerse 97. Nukuvuga yaciye aja ku mwanya wa 41 ku rutonde rusangi mu banonotsi bose hamwe 47. Na ku ruhande kwa Francine Niyonsaba ku rubuga rwiwe yanditse avuga ati indoto yanje gushika mu gice ca nyuma yapfiriye mu ntango, aho umurongozi w'abaserukiye Uburundi yarari ihe yaramukeneye. Cyatanga akarorero k'abaserukiye leta zunze ubumwe za Amerika bagwanye kugira biwabo bitwa ko bakoze amakosa bakugweko ibihano ko kandi vyarakunze. Kuri we yumvise ari umuntu yahebwe, yongera ashikiriza ko ihinduka rikenewe kugira habeho kazoza keza k'inkino mu Burundi. Iyo ikaba yari incamake y'amakuru agezweho mu gihugu c'u Burundi. Mwakoze mwebwe mwese mwaduteze yompi, mwibagire gufyonda kuri subscribe no kubisangiza bagenzi banyu. Murakoze.